Inshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Hano turi kuri rwa rubuga rwacu shingira intahe Imana nzima, muri kumwe na pasiteri wanyu Hirene Nahazwe. Uno munsi nipfuje kubaganira ku bintu bibiri. Ikintu kimwe ca mbere ni ikijanye n'urugendo imvugabutumwa y'umunyamerika yitwa Benny Hinn mu gihugu c'Ubuganda, ariko aragirayo n'ivyo twagiye tubona, bikaba arivyo rero uno munsi binzinduye kugira ngo tubiganire gatoyi. Nagomba gutera akamo abizera bose ko Yesu ari umwami akongera akaba umukiza wabo, hamwe n'abakozi b'Imana bose, kugira ngo bugurure amaso ku mvo no ku bikorwa biriko biraranguka muri ico gihugu c'Ubuganda. Uyu mukozi w'Imana canke umukozi w'ibigwira ari we bita Benny Hinn afise kahise karimwo ingorane nyinshi, kuko n'umuntu yagiye agaragara ko cane cane yitayeho kugwiza ubutunzi mu gutanga ubwo butumwa, ngo hageze no kuba n'igihe mbere wenyene ubwiwe arasaba imbabazi ngo kubera ngo yagiye agurisha imigisha. Uyu rero umupasitori akunze kumenyekana yambaye ivyera kenshi cane, ni umupasitori yagiye agaragazwa n'ibimenyetso canke ibitangaza vyinshi bigakoreka. Ivyo bitangaza rero vyagiye kugira n'ikibazo, kuko harigeze kuba aho ababihinyuza baravuga bati ivyo bitangaza ntabwo ari ivy'ukuri. Hanyuma barigeze kuba bamuvuga yuko ari umuntu yagwije cane cane akunze kubaho mu buzima buzimvye, akunze kubaho ukuntu bitahuye na gikristo. Hari ivyo yagiye yihanamwo mugabo akongera akabigarukana. Aha mu Buganda rero amaze gushikayo, twaramubonye yakiriwe n'uwundi mupasitori nawe azwi cane muri ako karere, yitwa Kayanja. Uwo mupasitori Kayanja abakunze kuraba ibintu vyo mu karere k'ibiyaga bigari baramuzi. Ni wa wundi yagiye hariya mu Rwanda akatanga mbere n'interanyo y'urushengero rugiye mu kubakwa ku mupasitori w'umudamu, miliyoni umenga ibihumbi 100 vy'amadolari. Uyo rero yarateguye urwo rugendo neza rwo kwakira iyo mvugabutumwa, yaje izananye n'abandi bantu batari bake. Yarashoboye gutegura no kumuhuza n'umukuru w'igihugu, yarashoboye kumuhuza n'abantu benshi muri ico gihe bari baje kumwakira. Hari ibibazo vyinshi umuntu ashobora kwibaza. Umupasitori yakiriye umwana wa perezida Museveni, akaba afise umwana w'umwigeme, ni umumama yubatse kandi w'umupasitori. Yaramusengeye kuko hariho abantu basa nako batoranijwe kugira ngo basengerwe. Uyo rero yabayemwo umupasitori aramuvuga ko ari ingabire y'igihugu c'Ubuganda. Koko umuntu wese ari mu gihugu ni ingabire y'igihugu, ariko na cane cane we ko ngo ni umwana wa perezida ahamaze imyaka muzi. Nawe rero yaramusengeye aravuga ko agiye kuduzwa, agiye kuba élevé, niko yavuze mu rurimi rw'icongereza. Hanyuma hariho n'abandi bantu bari baje basengewe. Umupasiteri rero Kayanja yari asa nuko yamanje kumenya ivyabo vyose,
akabashikiriza uwo mupasitori yaje ava muri Amerika yiwe Benihin, abo bakaca bikubita hasi. Ni wa wundi ahindukira amasinzi n'amasinzi agahundagara. Ego twabonye n'abantu benshi bari baje bambaye ivyera, ivyera nk'uko tumaze iminsi tubibona, biboneka mu gihugu c'u Rwanda, biboneka mu gihugu ca Nigeria. Abo twavuganye mu Gifaransa nababwiye ko natwe ejo bundi twagiye mu gushingura umukozi w'Imana hano tuba, ni twebwe ngira ngo n'umuryango wanje twagiye tutambaye ivyera, ngo niyo ryari kode, niyo ryari nico bari bumvikanye ko. Mbega mbere bitera n'ikibazo kwibaza ngo ni kubera iki hategerezwa kuba ikode kugira ngo abantu bambare ibeni bisa gutyo. Twarabonye rero mu bantu bari baje hariho n'umwe mu baserukira canke umusenyeri yari canke bishop yari yarungitswe na perezida wa Kongo. Uwo muvugabutumwa w'umunyamerika aje mu karere iwacu, hari ibihe bikomeye, igihe muri Kongo bariko barasinya canke basinye amasezerano y'amahoro. Ego twarabonye rero umupasitori, nariko ndavuga kuko nabonye aha nagiye nsoma mu bintu vyagiye bimuranga cane cane vyagiye bimuvugwako muri iyi myaka 10 iheze. Hariho aho we yivugiye yuko ahevye kudandaza imigisha y'Imana, ahandi naho baramukurikiranye kubera yuko ngo hariho ibintu bavuga ngo perquisition muri quartier general yiwe, havugwa ko boba bamwagiriza kuri ivyo bitangaza, akora ibitangaza bitari vyo, hanyuma akaba yaranakurikiranywe mbere no ku bintu vy'ikoreshwa nabi ry'amafaranga. Uyu mupasitori yari afise umuhungu wawe canke umwishwa yamagendera mu bikorane vyiwe, nawe n'umupasitori, ariko yarashoboye kuvuga ibintu yagiye abona bidasa n'ibisanzwe muri ivyo bikorwa vyiwe. Ibi byose nta nubwo nari nkeneye kubivuga. Ico nshatse kumenyesha no gusaba abakozi b'Imana nk'uko nabivuze mu ntango n'abizera bose, nuko umwe wese yokugurura amaso nk'uko twabisabwe, kugira ngo iyo dusomye canke twumvise ijambo ry'Imana tumenye ngo ni ivy'Imana canke si ivy'Imana. Reka dusome ijambo rimwe riri hariya muri gitabo ca Hoseya 4:6, niho bavuga ngo abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge. Wewe ko wataye ubwenge, nuko nanje nzoguta, ntuzoba ukiba umuherezi wanje, ko wibagiye ivyagezwe vyanje Imana yawe, nanje nzokwibagira abana bawe. Iyo ni Imana ivuga, yari kwigabisha abisirayeli. Ariko hari n'ayandi majambo menshi aduhamagarira kugira ngo dukerebuke, turabe, twige impwemu ziriko zirakorera hafi yacu canke zigomba kudukorerako. Havuga muri Yohana, ibaruwa rya mbere rya Yohana 4, niho hatubwira amajambo akurikira, bavyita umutwe w'amajambo uvuga ngo gusuzuma abavugishwa n'Imana ko ari ab'ukuri. Abo nkunda, ntimwemerere impwemu zose, ariko mugerageze impwemu ko zavuye ku Mana, kuko abigira bavugishwa n'Imana benshi badutse mw'isi. Iki aba arico kibamenyesha mpwemu w'Imana. Impwemu yose yatura Yesu Kristo ko yaje afise umubiri iba yavuye ku Mana.
kandi mpwemu yose itatura Yesu ityo ntiba yavuye ku Mana, kandi iyo mpwemu aba ari iya Antikristo. Iyo mwumvise ko izoza, kandi n'ubu iramaze gushika mw'isi. Haleluya! Nuko uku kwabaye kugabishwa kw'abana b'Imana. Ijambo ryabandanya ngo mweho murabava ku Mana bana bato, kandi ba bandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwebwe aruta uri mu b'isi. Nashaka kubabwira yuko nshuti zanje, bene data, mukwiye kuba maso mukaraba. Ubu hariho abantu bavuga Yesu wundi, majwi tukumva bavuga Yesu ariko bafise ibindi bintu bitwaje. Nuko ndiko ndasaba ngo umwe wese arabe asuzume impwemu ziriko zirakorera mu bantu. Ntihagire ababakanga ngo nukubera yuko ngo ari bihangange. Hari bihangange vyitwaje amavuta muri kino gihe, hari bihangange vyitwaje inkota muri kino gihe, hari bihangange vyitwaje amajambo, ya majambo basubiramwo n'indimi zitumvikana kandi zitari iz'Uhoraho. Ivyo navyo nta muntu ashobora kubimenya adafise mpwemu w'Imana. Nico gituma rero mutokwihutira kugenda ngo babarambike ko ibiganza mutazi ngo ninde abarambitse ko ibiganza. Bakozi b'Imana, ni mwebwe ndiko ndahamagara, kuko akenshi mutatahuye ibintu murabihora canke mukaraba mukagereranya mugavuga muti yo ibi bintu wowe bivuga yobagumuye, yobateye ubwoba abakristo canke abantu, bigaheza bikagira ingaruka mbi. Yamara ijambo ry'Imana rivuga ngo niwavuga rivuga ngo urokore abashorewe bajanwa kwicwa, n'abagenda bacitse intege bajanwa gutikizwa, ntubure kubatabara. Niwavuga uterega ntitwari tubizi, mbega ugera imitima ku munzane ntavyiyumvira, kandi uziga mu bugingo bwawe ntabizi, mbega ntazokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Naho ayo majambo yambereye ayingirakamaro kugira ngo nongere ndabatera kamo ntimukangwe n'ibintu bikayangana. Mu ndimi zo mu Gifaransa bavuga ati tout ce qui brille n'est pas l'or, ibikangana byose si zahabu. Nuko rero Yesu abahezagire. Imbere rero y'ukuheza iki kiganiro, nagomba ngaruke kuvyo twaraye twumvise. Ubu ngira ngo haciye iminsi 2 canke 3, hariho abarundi bahagurutse baravuga ngo turahamagariye abarundi gufata ibigwanisho kugira ngo turwanye ubutegetsi kubera ibituma umenga batanze ko amatora yoba yaribwe n'ibintu nka bene ivyo. Nagomba gusemerera kugira ngo uyu munsi twebwe abakozi b'Imana twongere tuvire hasi iri jambo. Nta buryo bubuze bwo kugira ngo igihugu cacu gitorere inyishu ibibazo byoba bigoranye. Turahakanye rero, nta maraso tugomba kwaseswa mu gihugu cacu. Oya, turabihakanye. Oya, abantu bicaye mu Bubirigi niho wavuze ijambo yarishikirije ahagaze, ariko kandi byumvikane neza ko atavugiye abanyagihugu baba mu Bubirigi, ikitavuzwe coco n'ababa mu Burundi canke mu mahanga. Nashaka rero ngo nongere kwibutsa cane cane iri jambo rihagaze ku bakozi b'Imana, rihagaze ku bizera, nibo niko ndaganiriza kugira ngo bahagurukire iki kibazo. Imyaka yarabaye, turabona ibyago byinshi kandi hapfuye byinshi kubera ko
abavuze ngira ngo ntibabaye benshi, ariko kuvuga baravuze, hari abavuze. Ubu rero dufise uburyo bwinshi bwo gushobora kuvuga no kwiyamiriza ibi bintu. Si ukuvyiyamiriza gusa, ni ukubirondera n'inyishu mu bundi buryo, mu buryo buciye mu masengesho, uburyo buciye mu buryo bwemewe kandi butajana abantu mu caha, kuko abicanyi, ababeshi, abasahuzi, abanguha n'abasuma nabo ntibazoja mw'ijuru. Twebwe tugomba kuja mw'ijuru. Nagomba rero dusomera ijambo riri mu Migani, mu Migani igice ca mbere, handitse ngo hariya ku karongo k'9 niho duhera, kuko bizokubera tuhere ku murongo w'10, mwananje abanyabyaha nibakosha ntukemere, nibakubwira bati ngwino tujane natwe turyamire kwica, dutegere mu mpisho utagira igicumuro atanyanduruko, tubayongobeze nk'ikuzimu bakibona ari mirava, nk'abamanuka baja muri rwagobo, tuzoronka ibintu vyose vy'igiciro kinini, tuzokuzuza amazu yacu, enda fatikanya natwe twese tugire umufuko umwe, mwananje ntuzugendane nabo mu nzira nziza, mu nzira ubuze ikirenge cawe inzira yabo, kuko ibirenge vyabo vyirukira gukora ibibi kandi bihutira kuvisha amaraso. Bene data, aha nashaka nongere subiremwo aya majambo, kuko avuze ngo, twahere ku murongo w'9, w'10, ngo mwananje abanyabyaha nibakosha ntukemere, nibakubwira bati ngwino ujane natwe turyamire kwica, dutegere mu mpisho utagira igicumuro atanyanduruko, tubayongobeze nk'ikuzimu bakibona ari mirava, nk'abamanuka baja muri rwagobo, tuzoronka ibintu vyose vy'igiciro kinini, tuzokuzuza amazu yacu isaho, enda fatikanya natwe twese tugire umupfuko umwe, mwananje ntuzugendane nabo mu nzira, ubuze ikirenge cawe inzira yabo, kuko ibirenge vyabo vyirukira gukora ibibi kandi bihutira kuvisha amaraso. Haleluya. Rero ivyo nivyo duhakanye, twebwe ntituvyemera. Aba bantu baragutse. Numvise ngo harimwo uwabaye icegera c'umukuru w'igihugu, hariho uwabaye umushingamateka canke umusenateri. Abo bose rero nibo novuga nti sinzi ko ari bonge, sinzi ko, ariko ivyo arivyo byose iyi si nzira irashe y'agakiza. Oya, biragahera. None rero n'ubu ndarikiye abakozi b'Imana kugira ngo iki kintu noneho benshi baravyumva, ntitugisubiremo. Imyaka yaheze niko twarambambiye Imana iratwibuka. Si jewe ntiyari jewe jenyene, ariko twari abarundi benshi, hika n'abanyamahanga baradufashije gusenga. Ngute mugwiwe bamutiza umuhoro. Ejo abarundi bafashe imiheto ngo bariko batera igihugu, nsibo bazokigwanira bonyene, nsibo bazokigwanamwo bonyene, kandi sibo bazocungukamwo, nta nyungu nimwe bazoharongera, bazohaburira ababo, abantu bicwe, amaraso aseseke, igihugu gisubire gikene kurusha uko kiri ubu, biragahera. Nashaka ngaruke kuri rya jambo nyene duheje gusoma aha nyene muri iyi Migani 24:12, hatubwiye ngo 24:11, 24:11,
hatubwiye ngo urokore abo bashorewe bajanwa kwicwa n'abagenda bacitse intege bajanwa gutikizwa, ntubure kubatabara. Niwavuga uterega ntitwari tubizi, mbega ugera imitima ku munzane ntavyiyumvira, kandi uzigama ubugingo bwawe ntabizi? Mbega ntazokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze? Mwana wanje, uze urya ubuki kuko ari bwiza, n'ikigigu kikuryohera mu kanwa, umenye ko ari ubwenge bumerera ubugingo bwawe. Asanga warabubonye hari ukuziga ibizoba, kandi ibyo wizigiye ntibizokugwaho. Ewe wa munyakibi, ntukabunde ku rugo rw'umugororotsi, ntugasangangure umuhana wiwe, kuko umugororotsi niyo yogwa ibihitangabo indwi azosubira kuvyuka, ariko abanyakibi bazogwa mu vyago. Nshuti bene data, nariko ndabahamagarira kugira ngo aya majambo muyafate nka nkama. Nta maraso twifuza gusesa mu gihugu cacu. Tuzokwizigira Imana, naho hoba hari ibidatumbeye, tubishize imbere y'Imana ntizobura kubiroranya. Nuko Yesu abahezagire. Mwari kumwe na Pasiteri Hirene Nahatswe, naho butaha.